Indirimbo icupa comment bayakiriye gute muri rusangi ahantu mu kibano canke abandi bantu muri rusangi? Uvuga ko indirimbo icupa naririmbye ibintu abantu benshi bambwira ati bro winjiye mu mitwe yacu ibintu byose biri urabisohora. Ya comment nararose nyinshi cyane no mu ndirimbo zarose ama comment menshi kuri YouTube pamporo y'indirimbo zanje. So kiri muri bimwe nshima cyane. Uvuga yuko ikintu cambere yo turirimba banaririmba ibintu byo nyene bindaba ku bwanje ibyo bintu no biheba. Inspiration iva ku bintu byinshi ari byo umuntu yespira kuri wa nyene mugabo kenshi ndibaza yuko ndirimba kuivanye n'ibyo tubona mu kibano kandi naho bimwe bimwe byova kuri jewe iyo twanyoye icupa twese bidushikira ni bimwe nta muntu atararahiye ko azihevye umuntu zidakoresha amafuti nta muntu ebana ukubore urayuhaye inzoga ndahevye mugo mu agasibe kavurwa n'irindi icupa nivyo tubaye muko bukeye ko bwinshi. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndikumwe n'umuririmbyi Pro Mamba. Ndakuramukije. Ndakuramukije Patrick. Meze fresh. I'm good bro. Usanze mwikota yiwa. Ebana mu karere. Abamize neza cyane. Umwaka wa 2023 kuri wagenze gute? 2024 utanguje n'igikorwa ciza hit song zimeze neza cyane. Kuri uvyakira gute nk'umuririmbyi Pro? Uvuga yuko ndashima ibyanje byose byagenze neza nubwo ko nashoboye kurangiza amashuri mu byari bimfatiriye cyane birumva ni bya mbere nshima cyane. Ajya wari wiziki ko nize communication organisationnelle. So bimeze neza cyane kubura nk'umuririmbyi kandi kiba ari ikintu kidasanzwe. Indirimbo icupa comment bayakiriye gute muri rusangi ahantu mu kibano canke abandi bantu muri rusangi? Uvuga ko indirimbo icupa naririmbye ibintu abantu benshi bambwira ati bro winjiye mu mitwe yacu ibintu byose biri urabisohora. Ya comment nararose nyinshi cyane no mu ndirimbo zarose ama comment menshi kuri YouTube pamporo y'indirimbo zanje. So kiri muri bimwe nshima cyane. Feedback ni nziza. Sometime ngo ari igihe usanga nyene urumva udivine n'ibindi bintu nyene uko jebana namwe icupa divine usanga sana ari hanashitse muhira nkasanga nararanya afyamira yona. Abantu benshi baca bibaza bavuga ati ni true story nukusanzwe wimereye canke wabikuye kuko ubwibwire imyandikire imeze kujya muri rusange? Uvuga yuko ikintu cambere yo turirimba banaririmba ibintu byo nyene bindaba ku bwanje ibyo bintu no biheba. Inspiration iva ku bintu byinshi ari byo umuntu yespira kuri wa nyene mugabo kenshi ndibaza yuko ndirimba kuivanye n'ibyo tubona mu kibano kandi naho bimwe bimwe byova kuri jewe iyo twanyoye icupa twese bidushikira ni bimwe nta muntu atararahiye ko azihevye umuntu zidakoresha amafuti nta muntu ebana ukubore urayuhaye inzoga ndahevye mugo mu gitondo agasibe kavurwa n'irindi icupa nivyo tubaye muko bukeye ko bwinshi. Sire n'amaterme ameze ukuntu uvuga yuko bro nyene ndi muji nyene uko nyene no bijya biri mu baji nivyo mandirimba no kuvuga yuko group cible wanje abo mbari kona cible hanini n'abajene cyane irya message abantu bafata icupa n'abatarimwe bose ariho n'abavye bose bibera mu kabare n'ibimwe bro nibijya nyene tubayemo. Indirimbo zirafuswe ku rubuga rwa YouTube rwawe wavyakiriye gute byari bimeze gute muri rusange? Uvuga yuko kiri muri bimwe vyanyigishije cyane. Mu bisanzwe urabona abantu ngene bameze abo muri ko murakorana ingene bameze imitima y'abantu ingene imeze abantu uri mu ngorane bashobora kukuba hafi bakagusupporting urababona n'abandi bavuga ati rekera yashaka gwe mu kinogo bafuti ibyo byose bigendura urabibona mugabo novuga yuko ejya n'ingorane nto yabivanye n'ingorane tunayatahora mu muziki kandi icyo nshima nuko nashoboye gusubiza ibintu mu buryo hakirikanye. Byagenze neza nibaza yuko ni ibintu byavuzwe cyane nibaza ko n'ubwa nabivuze ko ariko nyene ni hatari tu hari ico vyakwigishije? Hari ico vyanyigishije mu bisanzwe nagiye kubona yuko mu kazi cyane ibintu byo kwizera kuri gukorana n'abagenzi atari byo muri rusange. So uko biba bimeze no kugenda ukora ibintu bitumbereye nimba ari contrat habe contrat hanyuma ukora ibikorwa byawe kuko urabona ko byahatswe kunyikira izina mugabo uko biri kose nuko abasanzwe banzi n'ivyo nkora barazi nuko meze kinini byinshi cyane. 2024 tukwitege gute muri rusange? Navuga yuko mugiye kumbona mu makolabo nahora nkora kenshi nkikorana mu bisanzwe nashatse kubaka Pro DJ nyene abantu babanze bamenye Pro seki akora iki ko ayibigera hehe nibikashoboye kwandika wenyene nibikashoboye kwikorana. So ndibaza ko indirimbo ni nyinshi cyane DJ nyene
barazi icondi navuga ko hari umwanya rero wo gukorana n'abandi bari benshi kugira ngo ivyo abafana b'amabansi bandabishire mu buryo. Ndagushimire cyane twakora ikiganiro ciza no kwifuza n'ibikorwa vyiza vy'uno mwaka wa 2024. Ndabashimiye cyane Patrick, shimirana keza.net, mubandanye mudufata mu mugongo, mubandanye mudushigikira, intumbero ni yayindi yo gushikana ibikorwa kure, mubandanye mubikora nkuko mwabikora bro. Asante sana.